et nous avons arrivé à un accord qui nous permet, nous tous, d'avancer ensemble dans l'organisation de ce recyclage. Twashitse ku masezerano azodufasha gutera imbere twese mu gutegura neza ibi bikorwa. Nashaka gushimira umugwi w'igihugu wateguye ibi biganiro byatumye dushika kuri aya masezerano. Nashaka gushimira kandi abo dusanzwe dufashanya twaganiriye turahuza neza nk'abantu bavukana. Byatumye dushika kuri aya masezerano azodufasha twese mu kurondera inzira nziza yo kongereza akanovera k'indero mu gihugu. Naho ingorane ari nyinshi, dutegerezwa kurondera inyishu y'izo ngorane buke buke. Ingorane ntizibuze, ariko tuzogerageza kuzironderera inyishu turi kumwe kugira ingorane yose itorerwe inyishu. Nagira nsabe kandi ukwitanga kw'abantu dusanzwe dufashanya mu bijanye no kongereza akanovera mu ndero. Isango si kera, turafise ikoraniro kaminuza ririko rirategurwa. Ejo turarindiriye abo dusanzwe dufashanya n'umurundi wese azoshikirize ingorane zose kugira dushobore gutora inyishu turi hamwe mu ntumbero yo kongereza akanovera k'indero. Tout Burundais puisse s'exprimer pour que les solutions soient prises en synergie à la recherche de la qualité du système éducatif.